Yop kwa kundi nyene Yop ni Joel nkuko mumenyereye Nox TV niko tubikora ku bintu biba bimeze bien munamwe murabibona turi kumwe n'umuntu ariko ndamvuga izina sinza kuvuga ngo tumubaze witwa naka oya benshi muramumenyereye Miss Uburundi nkuko mumunzi ariko hariho bamwe mushaka kuba munzi atitwa uko ariko byinshi muraza kubimenya bigiye bitandukanye tumusanze ahantu reka tumuramutse kwanza umeze neza Ego ni sawa namwe murakomeye twe tumeze neza cyane ushaka kuramutse bako baradukurikirana bite muraho tugusanze ahantu muri association yashoboye gutegura ibirori bigiye bitandukanye ku bana batishoboye ariko twakubonye ko bashobora kuza kwishigikira nkuko usanzwe ubikora mu majambo makeyi intumbero yo kuza gushigikira aba bana bimeze gute canke niwo iyo association usanzwe yirimwo canke byifashe gute muri rusange oya iya association ndayirimwo twahuye igihe twaje gufasha abo abigitega me ko nashobora kuza ngani tujusto ko nkunda abana kandi umva abana hariho abana basanzwe bafise ibyo babayeho neza harimo n'abandi babayeho nabi so abayeho nabi nyine nabana nk'abandi généralement bose n'abana kandi nkunda abana mbashaka bose babayeho neza batwenge mwabonye ko baguma batwenga cyane du coup ni association baho umva nabonye igikorwa cabo barantumira naranezerewe cyane n'abantu bakora ibintu byiza cyane gose byo kuma bafashanya n'abantu bakora ibintu byiza nkuko wenyene washoboye kuza kubatera intege cyangwa kugira n'abana bakone bashoboye kuryoherwa washoboye kuba uri kurakina nabo benshi banishimye nawe wari wishimye muri ujya mwanya wari umeze gute ni juste kuvyura kakana kari muri jewe kamwe ka kera ibintu biryoshe cyane muri bo naho mu bana kuba ndi mu bana abana kubona bakubona naho muri wewe uri kuraraba nk'abana wabona atabana bose mu maso bameze uko apari yawe wewe wari utubwiye yuko yari juste kwibuka kakera ariko kuri bajya abana mwari muri kumwe nabo kubona turi kumwe nabo n'ibintu bishimishije cyane kuko ego hari ibyo batwigisha natwe tukabigisha ofese turi kumwe nabo turigishana nabonye harimo n'amajwi menshi ntari nibuka bashoboye kunyibutsa ibintu byinshi mediko naryohewe cyane kandi nawe bararyohewe gose kuko nabo bakeneye kubona ko hari abantu bakuze bashobora kubakinisha ego ni n'abarundi benshi sinzi mbere n'abantu b'abarundi baba bari mu bindi bihugu babigiye bitandukanye bishimiye ukuntu washoboye gutogwa ukaba mu minsi w'umwaka tugaruke gato yaho mugabo reka tubize ko naho mugabo dusha tuza muri abo bana bazoshigikira wabyiyumvisemo gute canke munezero wofise kujya munsi wari umeze gute ni bisanzwe ni ikintu do miracle kugushikira utaba witeguriye duko kirakuryohera ugata harimo gutangara no kuryoherwa association baho kuri aba bana ni giki ugiye gukora nko muri wewe kugira urundi gwaruka canke abandi bana babashe kuguma bishikana imbere cyangwa abandi batoyi banyu bashobora kuguma bafata mu mugongo nk'abana batishoboye kuri mu bisanzwe mu yose ndi umutima wewe kandi muri twese turafise umutima w'urukundo n'abandi bigira shepa kwame hayafise umutima w'urukundo rero ni tujuse ko twofasha abandi ni kujya ko navuga ati ngo aho ngufasha abatishoboye tubafate nk'umenga natwe byodushikira umva bidushikiye natwe turashobora kwifuza ko badufasha tuje mu kibanza cabo twige ku gusanta ama sentiment yabo atubwiye byinshi bigiye bitandukanye tugushimire cyane uwo mutima uzowamane nkuko benshi bakunda kuvuga ati hajya mu minsi ngo bafise umutima mwiza niko bimeze twese dufite umutima mwiza tugushimire cyane sawa bakoze Hey!
ni bitatu Joel nkuko mumenyereye Renox TV twamaze kuhishikira turi kumwe n'abantu harimo umwe twebwe yuko ni mademoiselle ntituzi ko ni mademoiselle cyangwa madame ariko Olegue we muramunzi mbere n'abandi murabazi na chef hajya nibaza ko ariko muraza kubidondora ariko mu ncamake mu majambo makeyi kuri mademoiselle twaje ngaha twabonye abana baryohewe na Olegue twabonye yashoboye kubaryohera nkuko yaje kugufata mu mugongo niko babivuga mu Kirundi ariko ushaka kuramutsa ko radukurikirana hama tubandana ndabaramukije cyane ushaka kongereza kaje ndabaramukije cyane akazina kubatakuzi nitwa Ariela Wilazekre irakoze okay irakoze turi ngaha twabonye abana bagiye batandukanye bakinye na Miss twashoboye kumubona yashoboye gushika nkuko natangwe ndabibwa na Olegue turamubona turabona n'umuntu ngaho intumbero y'iki kintu mwateguye ni intumbero nyabaki nko kuri wewe kuri je intumbero ya mbere nuko abana twarabakumiriye bamwe hari abana batazi Noel carico hama hariho n'abandi twakuze tuzi ko Noel ni Père Noel kumubona twaryoherwa mugabo rero twipfuje kwifatanya nabo bana kugira tubereke yuko ivyizigiro biracahari haracariho aba bafise ku mutima kugira bashobore kuryoherwana nabo baryoherwe kubera Noel ivyizigiro biracahari nkuko bivuze mbere n'abana kugira baryoherwe na Noel niwo munsi wabo ariko hari abantu babona uracari muto kwegeranya abana nk'abo kugira ncenza kuri Olegue byaje gute ko tubona umengo uracari muto ndi muto sindi gito en fait kugira bize nuko naratahuye narababona byarambabaza narabona how abandi baryoherwa kuri Noel ugaca usanga hariho uwundi aryamye ku gikarton canumva mengo je ndabishoboye nyene kubafasha tugiye hamwe quand même n'abandi tugiye hamwe birashoboka urashobora kumuriyo ku gatoyi Olegue wenda umuhereza ko mukanya umeze neza nawe chef ndashima Imana muri byose kuzi mbwa n'abandi benshi bashobora kuba batakuzi akazina hama ego amazina yanje nitwa Arakaza Boris Wilson nkaba vice president wa association ya Glory to God ariyo GTG ubucuti musanze mufitaniye muri babiri ni nk'ubu ubucuti dufitaniye by'ukuri ni kubw'iki gikorwa nyene kuko twahuriye muri iki kino gikorwa cyatugira ubucuti muri kino gikorwa nyene navuga yuko muri no mwanya tuvukana kuko dusangiye igikorwa abana ni benshi mu iyi Burundi cyahe muri iyi Bujumbura ihangiro ryanyu kubana ni nkirihe kubana batishoboye by'ukuri ihangiro ryacu kubana batishoboye nuko twobona twabashize hamwe twebwe uko dushoboye tukabarera tukabigisha kandi bakavamo ikintu gikomeye kuko kenshi hari igihe duhora twiyumvira yuko twebwe uko tubayeho ari ubuzima bwiza ariko tukibagira abandi yuko hariho abantu batishoboye nabo bakeneye kuba ubuzima bwacu rero bica bidusaba yuko na twebwe twivolonta ku byo dufise kugira ngo abo bandi batishoboye nabo bashobore kubaho ubuzima nk'ubwo twe dufise nk'ubwo twe dufise bahora bavuga rero muri entertainment canke industry music yo ngaho mu Burundi ngo abarivye ntibakundana mumpere Olegue gatoya Olegue umeze neza namahoro cyane wese ndakubwira widondere ko abenshi barakuzi oya je ntegerezwa kuvuga nkuko mubona ngaha nitwa Baraka Olegue hama izina abavyeyi nijya abavyeyi bampaye mbwa izina nkoresha mu mwuga w'umuziki ni Olegue sinarihinduye kubera ariko igitumana ndakubwira ati si mpaka widondore benshi barakunda kukubona ariko mukanya nagiranze kuri wewe nka Olegue nk'umuririmbyi uri kumwe n'aba nkuko batubwiye byinshi bigiye bitandukanye mugasane bwaheze kwidondora wari bwaheze oya sine bwaheze yego rero izina nkoresha mu mwuga w'umuziki ni Olegue hama nkuko mubona ngaha ndi umuririmbyi ndi muri baho ndi muri Glory to God igikorwa ni kimwe cyo gushika ku bana batishoboye gusangira nabo kubana nabo mu bihe byiza na bibi yego cyo bituma ndi present ngaha yego hari abantu bashaka kukubona uri ngaha uri kumwe n'aba bakibaza ati na Olegue ashobora kuba na wenye afisemo ikintu yoba afadikanije n'aba kuba atabyibaza bimeze gute namba atari banga jewe kiriho nyene siki gikorwa nyene mubona ngaha ni kinyene ko Jensen ndo umuririmbyi akundwa n'abana hari abana bishoboye n'abatishoboye rero usanga abatishoboye
ca nkoresha presence kuhashika kugira ntibaronka 5,000 kwinjira muri concert muga rero ngaha ndabaha concert ya gusa tugasangira tugatamikana biba biryoshe ego niwo munezero wanje nakahe kamutera abandi baririmbye nk'abagenzi bawe badashobora kuba bitaba ibikorwa nk'ibi bon naho umutima tuba ufise wo gufasha muga bafume bigirisha babe hafi abatishoboye kubera gutanga bizana umugisha ni icivugo cuyu nibaho kugira ufashe abandi ego kugira nta byinshi kugira duhera hejuru kandi sabariri nta guciriye musabaririmbyi bonye no kwemvita umuntu wese afise uwo mutima wo gufasha nana bon mimi sasa siniko hapa sunaniona mfise n'indirimbo yo kwemvita ama societe ama sponsor aboneka abana babitagatire nabo bambara agaponchi rabo mwenge naberewe ejo yarameze ukundi rero biba biryoje muri no mwanya araryoye yumva umengo kujibura ntavyo ashaka muri no mwanya bisigura Olegue ko serukiye abandi baririmbye muri rusange niko no bivuga n'abandi bose bifuza gufasha tugushimire cyane Olegue namwe tubashimire nabonye ni Linox TV rero nka jewe ntumira abantu bandanye bagira subscribe ku mashene yanje ntumira n'abantu ko badukurikirana kubandanya bakurikirana ibikorwa vya Linox TV ko hari ibintu biri ku rwego hejuru na mademoiselle murabona yahishikiye mama pastor niko ndamwita ndamwubaha mugenzanje n'umujene muriko murakora rero nandi ndabateye intege ego nanje nimwankenera nzobaba hafi sawa bingene tawonge Olegue akubwiye ati akajamo mama pastor kuri wewe ugitahura gute cyangwa uyumva gute oya je mba mfise gituma ndabivuze kubera je bon je arabizi gituma kubera n'umukobwa mvuga yuko iyo arashobora no kuba akarorokeza mu bandi bakobwa kubera nimba atabari karigirisha vraiment mbona umengo tu nahisi imeze nabi mbona umengo tu mu bantu bameze neza mama pastor ari umuntu w'akarorero muri rusange kameme umuntu aje imbere y'abana akavuga ati bon ego nta mweranda mugabo wa mu bantu asu tudosiye duke ndimwo ndabivore tumusabira kuramba rero na mugenzanje n'abandi ego ndoyifu association ni baho mu mpere gato Olegue baho nta byinshi ufise no babaza kindi gihe umuntu azotegura ma interview ameze neza kugira ibintu bishoye kuja rundi rwego ariko muri uyo mwanya kwari kugira twumve ikintu cuno munsi mu majambo make uko byari bifashe ariko tugushimira cyane wongera ubwira utera kama abandi canka akabanga ushobora kwibira abandi muri rusangi mu majambo make akabanga umutima nk'uwo wawe gufasha abantu bose umutima barawufise gusa ahubwo bareka kumvira ijwi rya mpamiyera niko novyita ariko batawufise ntagondwa zamama niko bavuga sinumva yuko biba mba numva yuko bira bon nuwoba avyigirisha n'ubugararije ndavyita ubugararije kuko mu bisanzwe ico twategerejwe gukora hano ku isi no gufasha abandi kuko nta kuntu Imana yari kuvuga ngo idini nyakuri nirifasha imfuvyi n'abapfakazi nuko yari yarabonye yuko uwo mutima yawushize muri twebwe kugira ducike idini ry'ukuri rero babandanye babikora ijana hari abaca bavuga ngo nta mahera menshi mfise sinofasha iki guys ntibisaba amafaranga n'ukuri bisaba umutima ikibazo cya nyuma nohereza ko 2024 irageze ugutegura iki nka wewe kugira uno munsi aho urejo uzobura handi hantu 2024 ngenda ndayitegura hari igikorwa kimwe kiri au niveau national cyo gufasha nyene donc kizohuza ama association menshi Imana bidushoboje ego hama nawe tugushimire cyane ego natwe turabashimiye rwose nawe wakajambo cyakajambo novuga nuko byukuri hari igihe tubaho ubuzima tukiraba ukamengo ntidushoboye ariko nagenda babwire ngo iyo turi hamwe twese turashoboye twebwe nka Glory to God dufite icivugo cyuko twafashe ya verse iri muri Yakobo 1:27 bivuga ngo idini nyakuri ni gufasha abatishoboye imfuvyi n'abafakazi rero twasanze kera barazanye bakatubwira ngo ibi nibi n'amadini ariko bigasa amadini idini nyakuri niyo mejeje kuvuga rero icyo nosaba nuko umuntu wese yari yumve ko muri we ashoboye gukora ikintu gikomeye ku bantu badatahura akantu uvuze ngo idini twese tuziho dusenga Imana imwe ubushatse uvuga okay mu gihe dusenga Imana imwe bisigura ko atadini hari kuko twese turabantu b'Imana Olegue tugushimire sana murakoze cyane naho tujambo tubiri je nahejeje
tugiye dutandukanye jewe nahejeje wow yego ndabashimira cyane murakoze sana kuba muduhaye umwanya nk'uyu tubabwira ati mugira aho muba mubahwe niko babiba bakunda kubivuga asante sana